Bakunzi ba ishami ya YouTube yacu turongeye kandi kubaramutsa ngo amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abagirire neza, umugisha w'Imana ubabeko aho muri hose mu byanyu no mu banyu. Aka ni kakaryo kandi n'akanya keza twama dukurikirana inaye zacu twumviriza ivyo Yesu yagiye aragirira abantu kugira ngo bidufashe gushikama mu gakiza no gutera imbere tuja muri runo rugendo rwacu rwo mw'ijuru. N'uyu munsi rero kandi turafise inaye twabateguriye ya mwene data yemeye kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye, ivyo Yesu yakoreye umuryango wiwe. Aravuga ati oya koko ndabishingira Yesu inaye. Ariko imbere yuko tubandanya canke imbere yuko tumuha kaze, reka tubanze tumira amategeko turagarutse mu kanya. Nkuko rero nari ndabibabwiye mu kanya gaheze yuko n'uyu munsi kandi dufise inahe ya mushiki wacu yemeye gushingira inahe Yesu kuvyo yamukoreye. Rero imbere yuko tumuha umwanya ngo avuge, reka tubanze ndakwibutse wewe utaragira subscribe canke s'abone, ubanze ufyonda aho hantu handitse subscribe canke s'abone, iruhande yaho hari agakengeri ugafyonde kugira ngo igihe cose dushize ku inahe zacu uze wamuba uwa mbere kuzibona no kuzakira. Reka rero tutarandiriye tumuhe akanya mushiki wacu adushingire inaye y'ivyo Yesu yamugiriye. Kazi. Imana ishimwe cyane. Nitwa Emeline Iradukunda, ushaka gushingira inaye Yesu ko vyakoze mu muryango wacu. Jewe nakuriye mw'ishengero muri Sunday school, nahise abavyeyi badakijijwe, hama yari umutemo de Jehova, mama yari umukatolika, hama haragira igihe nyene ndababwira ubutumwa bwiza, papa en 2017 arakizwa, hama mama ntiyaciye akizwa, tubandanya ubwo buzima bwoshe bwo kubana n'abavyeyi. Hama papa yarakunda kubwira ubutumwa bwiza mama, mugabo akamubwira yuko atazomubwirija gukizwa, donc ari impwemu yera asuko agendera umuntu, igihe ciwe kigeze azokizwa. Hama turabandanya uko 2011 mama aragwara, aragera kure vraiment, aragera kure cane, turaja ku baganga benshi cane barabura ingwara n'imwe. Après umuganga yitwa Jean d'Ette, umudokiteri aratora ingwara, aratubwira yuko abwirizwa kumwopera akorewe matrice. Hama yaramwopeye arayikurayo, mugabo ubuzima bwe bubandanya kumera nabi cane, tukamara igihe kinini vraiment mu bitaro, dutaha dusubirayo, ibintu nk'ivyo. Après aratora ingwara amubwira ko c'est cancer. Ico gihe yaciye atwandikira imiti tugurira hanze. Hama iyo miti barayitumye yayifashe plus de 2 fois. Hama iyo miti turayituma ubwa mbere, yari imiti igoye cane gose kuko bavuga ngo yica imigera ngo iraturira, donc yategezwe no gutwara amaraso cane. Ni ukuvuga yuko izo nshinge batanguye kurumutera ari 17h, izisigaye zose babwirizwa kuza barazimutera 17h kw'isaha rya nyene batanguriyeko. Kandi mu kuja kuziteza yategezwe kuziteza ahantu hamwe, kandi yaca abwirizwa kuryamayo akamara umwanya mu bitaro kubera yaba yataye ubwenge. Hama kandi twagenda dutwaye na jus igarukana amaraso kubera yaraturira cane. Aragwara, aramara igihe kinini, haraziramo ibindi vyinshi, donc nukuri Imana yo mw'ijuru niyo yahamukuye. Hama nyene haragera igihe grand frère yarakijijwe, ararondera umuntu amusengera, mugabo entre-temps imbere yaho grand frère aramwegera aramubwira ibintu vyo kwizera,
aramubwira nyene ijambo ry'Imana, aramubwira ati utangura kumva mu mutima wawe ko Imana ibwirizwa kugukiza kandi utegerezwa kumva yuko iyo ngwara itakiri muri wewe. Yego, haca haraza umumama kumusengera, umumama arashika, ikintu ntazopfa nibagiye yarasenze, avuga ati aho yarageze ku miti ya kabiri, donc turiko turarondera n'ibipapuro aje kwivuza hanze. Hama ashitse yamubwiye ngo mbega ibikorwa Imana yaguhaye byo gukora mu isura birangiza. Mama yishura we sindabirangiza, aca amubwira ngo uracabaho mu izina rya Yesu. Hama aramusengera, hama nibuka ijambo yatuye, arabwira Imana ngo Mana, ngo uyu mumama ni wa mukiza yagiye mu mahanga, bizohava vyitirirwa amahanga, ngo ndakwinginze umukirize ngaha kugira ngo izina ryawe rizobandanye ryamamara mu bamubonye, mu bamusuhuje, mu bamugendeye, mu bari bamuzi. Hama ico gihe umumama aragenda, twaronse ibipapuro byose vyakunze, bashatubwira ngo turungike ibipapuro yivurijeko ubwa nyuma, donc agire examen za nyuma zerekana uko amaraso yiwe ameze. Hama bagiye kuzigira basanga nta kanseri afise, basanga amaraso yiwe ameze neza. Yaragwaye kuva 2011 2012 yose, imyaka ibiri amagara yiwe yarifashe nabi cane, ariko fin 2012 Imana imuha impore, aroroherwa, arakira. Umushatsi wose wari waravuyeko, nta mushatsi afise. Yego, Imana iramukiza, imugirira neza, ntiyamukiza ku mubiri gusa, ahubwo iramukiza ikirenge vyose, imuha agakiza. Yego, ndashima Imana rero kubwiwe, ndashima Imana kuvy'Imana yakoze mu muryango wacu. Hama 2015 Losiwood papa ataha neza cane, yitunganije, ahejeje ibikorwa vyiwe mw'isi, dusigarana na mama, ni nawe tukiri kumwe uyu munsi. Shaka rero gushima Imana ahanini ukungene mu badukikuje. Iyo umuntu agwaye bavuga vyinshi, havuga benshi barabihebuza, benshi bimera ukunuku, ariko ndashima Imana mu badukikuje n'ibiki kwerekana ubumana bwayo, kerekana gukomera kwayo. Abantu benshi batinye Imana kubwa mama, ugatinya ukuri, abakizwa turabonye Imana yabo, n'abadakijijwe bagatemwanya. Yego, hama ikindi naco ndashima Imana kugakiza, nico kintu ca mbere rero numva noshima Imana kubwiwe. Ndashima Imana n'ukuri kugakiza yamuhaye, s'il vous plaît, ndashima Imana cane. Ndashobora kwiyumvira ubuzima tuba tubayeho iyo aba mama adakijijwe, tukaba tudafise papa. Nukuri irevre umuntu iyo abuze umuvyeyi ibintu birapararangana, bikagenda ukuna kuriya, ariko ndashima Imana ku nkomezi z'umutima wa mama. Nukuri vraiment yaratureze, adusengera vya bindi ntubabwira, adusengera vya bindi ashobora gusenga amasengesho na jewe nkorora musozi, vya bindi na jewe ngeze mu ntege nke, numva umenga ni mama, numva umenga mbwira mama, vya bindi ikintu cose kimbakiye numva umenga mbwira mama. Ivyo vyarangarukanye cane ko mama ndamugira umuganza gusumba abantu bose, kuko ndabizi neza iyo mama ndamubwiye ikintu ko agiteramira, akagisengera, akarira, akarara amaso ku bwanje, akisonzesha ku bwanje. Rero ndashima Imana kubw'agakiza yamuhaye. Ico gihe cose yaragwaye ananiwe, nama ndamubwira ijambo riri muri Psalm 118 verset 17, rivuga ngo sinzopfa ariko nzobaho namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Imana ishimwe. Iri jambo ryaramukomeje, iri jambo na jewe rirankomeza igihe cose mba numva mfise intege nke z'umubiri ngwaye, iri jambo ndaryatura. Rero nari nashaka kurangiza intaha yanje, ndabahamagarira kuza muratura neza, kandi ivyo mwatuye mugaca muvyizeresha umutima. Iri jambo jewe riranshikana ahantu, iri jambo ryarashikanye ahantu mama. Ndashima Imana ku mubano udasanzwe dufitaniye, ndashima Imana ko ari umukunzi numva afise, ndashima Imana ingene arara amaso ku bwacu. Kumbure iyi Imana idaca hariya mu ngwara, hari igihe agakiza katari kumushikira, ariko Imana ishimwe isuku ibiganza. Shaka kubwira umuntu ariko arananizwa n'ingwara ngo ntiwihebure, aho nyene hari ico Imana ikugombako.
nshaka kubwira umuntu uri kuraca mu bitandukanye, mu bibazo, mu ngwara, mu ngorane, ariko nzi neza ko Imana yo mw'ijuru ifise inzira nyinshi irondereramo umuntu kugira imuronke. Bakunda kuvuga ngo hako Imana iguhomba iraguhomvya. Imana hari igihe iguhomvya ibintu vyinshi ukaja ku musego ukagwara, ariko iriko igutegurira ibindi vyiza cane domeyaho inyuma yaho. Bisigura ko Imana yariko itegurira agakiza mama kadasanzwe. Uyu munsi mama arahagarara agashinga intahe. Umunsi mama arakubwira yuko azoshinga intahe imisi yose ku mwaka kandi afise ikimazi c'ishimwe. Ivyo vyose nta handi vyari kuva atari hariya nyene mu ngwara Imana yatoboreye. Imana ishimwe. Ndangije rero ndabifuriza kuroranirwa, ndangije ndabifuriza gukorera Imana ukuri kose muri nivo yose urimwo, kugira ngo faveur y'Imana ikomeze kubana natwe, kandi kugira ngo tuzorangize uru rugendo rwo mw'isi dufise ahacu twateguye dushikira. Yesu ashishikare kubahezagira, Yesu ashishikare kubagirira neza, Yesu ashishikare guha impore abari mu bibazo, Yesu ashishikare gukomeza imitima idendebukiwe kubwo ibibazo vyo mw'isi. Yesu akomeze agakiza kanyu cane cane, kuko ariho kazotuma tubona Imana. Shalom shalom. Amen, 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 amen. Imana yacu ni nziza, Imana igira neza, Imana iragororotse, Imana irahambaye cane. Iyi nahe ya Emeline inyibukije igihe rya jambo rivuga ngo umunyavyaha umwe ashobora ngo umugororotsi umwe nako ashobora gukiza inzu y'abanyavyaha yose. Rero urumva yuko Emeline muri ico gihe niwe yarakijijwe, niwe yarazi Yesu, arahagarara mu kwizera, aguma yambaza Yesu. Yesu akaba yaramukirije umuvyeyi wiwe yaragwaye cancer, hageze agenda mu makungu kwivuza, ariko Imana iranga ko vyitirirwa amakungu, ariko uyu munsi biriko vyitirirwa izina ryayo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icubahiro cayo nta wundi nta muntu basangira icubahiro n'Imana. Iryo ni ijambo ryayo. Rero Imana yarihesheje icubahiro, uyu munsi biriko birashingirirwa inahe. Uyu munsi Emeline bavuga ati yaciye agenda muri Swede, yaciye agenda muri Norvege, Canada, baramuvura arakira, ariko urumva ko Imana yamukirije ngaha mu Burundi. Imana imuhezagire cane. Emeline, Imana iguhezagire ko nawe washimye kudusangiza inahe yawe. Reka rero nawe ndakwibutse yuko ushaka kudusangiza inahe yawe y'ivyo Yesu yagukoreye canke yagiriye umuryango wawe, twandikire kuri inayezayesu@gmail.com, natwe tuzoheza tubakure twabona message yanyu, canke usiga uvyanditse muri commentaire, udusigire nimero de telefone yawe, tuzoheza tubarondere kugira ngo dusangire ivyo vyiza Yesu yabakoreye. Nongere kandi ndakwibutse wewe utari bwagire subscribe canke sabone, ufyonde kuri subscribe canke sabone, hama igihe cose dushitseko inahe uzoza uzironka mu bambere. Reka rero nkengurukire wowe wese wari wadufasha akanya kawe udukurikirana. Imana yo mw'ijuru iguhezagire, yezagire ivyawe, yezagire n'abawe, naho utaha. Bye bye.